kuri social media mutubarize canke mumuzane tumubaze ibibazo bigiye bitandukanye ko kijanye n'isoko mbega ko twumvise ngo abari ruguru barashobora kuriha ubwo se abashaka kutwiba Fablice Manirakiza ko tutarayumwumvana ariko muri kano kanya yamaze gushika hano mwisamiriza indondekiro cyo mu kiganiro kivuniki yago aho tuza kumenya byinshi rero masegonda makinda mwakira nkuko nabikubwiye mu ntango za kino kiganiro duhejeje kumviriza akaririmbo kora ka Beef and the Flow akaririmbo kabaye filmed and directed by Johnny Lat umwe mu director bariko barakora cyane cyangwa umwe mu hinyanyuzi w'amasanamu ubona yuko ari umuhinyanyuzi w'umwaka wa 2023 ndetse na 2024 ariko nkuko nabikubwiye mu ntango za kino kiganiro nkuko mwagiye murabisaba muri benshi Fablice Manirakiza yamaze gushika hano mu kiganiro cacu ikiviniki yago aho ubona yuko aza kwishura muri bimwe mu bibazo benshi muri mwebwe bagiye barabaza canke mu byo bamwe muri mwebwe mwagiye muragirira amakenga babandi tugenda turahura ndetse no makartie bakatubaza bati mbega bimeze gute ibi nabiriya bimeze gute mbega by'ukuri abanyamitahe bato bazoronka ibibanza canke kije kibanza nisha bagwiza tunga bivanye na plan bagiye barabona ariko Manirakiza yamaze kwishikira mu kiganiro ikiviniki yago kandi guhikaze na cyane ko hano maze guhamenyera ego cyane Mr. mumeze neza nezerewe cyane gose ubushize twari Indundi TV twabagendeye muratwereka yaho ibikogwa bigeze aho bemwe bariko baribaza bati mbega ko uno munsi umenga inguvu nyinshi ziri ku isoko burya ajyama shantiye yandari karakora ndetse ngira bamwe bagiye barabibona aho no hamagarira n'abatarabibona kuja kubira bakora Indundi TV aho Fablice Manirakiza yaduteye iteka kadutembereza gutyo tukabona nibibanza kanatubwira yuko nibibanza bimwe bindi bigiye kuja ku kivi kuko ngo ibikogwa byo gutangura gutegura isi byararangiye umeze neza ariko muri Vuba Nation Group bose n'amahoro twese turashimira uhora ego genda akunda kuvuga yuko bari cubahiro gusubira guhura nawe kuko abantu benshi bahamenyera byinshi kuko iyo uri kurabazwa ibibazo dafitiye inyisho ariko uwo muntu akabanguka kugira ngo yishura bene gihugu bibe biryoshe cyane abujya bene gihugu bakurikirana ibiganiro byawe canke baba bifuza inyisho kuri wewe ubaha agaciro kangana gutega Fablice kaniniya cyane kuko umwene gihugu umurundi wari we wese afite uburenganzira bwo kumenya ibyo yipfuza kumenya ego so urumva rero ko ari ubwo burenganzira bwo kugira twese tugume kuri ni vimwe y'ibyo tuba turiko turakora hari abantu benshi bakunze kuvuga bati mbega Fablice avuka mu muryango w'abakozi b'Imana ko igihe cyose yamashira Imana imbere hari mu kiganiro twakoze turiko turerekana ibikogwa hari abantu baci bavuga bati ebana tuza twabona umuntu avuga Imana muri byose na hose Jesse mvuka mu muryango wabo bita abakozi b'Imana kuko jewe novuga ati nawe uri umukozi w'Imana kuko by the time uje mu isi nuko hari ibintu bibiri gusa nuko uvuga Imana cyangwa ukareka kuvuga Imana kandi inzira ishika niyo kuvuga Imana kandi yaba utavuga Imana ntuburi ngano buri kuranyakira n'ugukora ibyiza ku bandi so urumva rero novuga ati abakozi b'Imana ni twese ego Buja City Plaza niyo urakunze kuvuga ngo ni wo mugambi wunguka mwa kino gihe icyavuze simbizi ngo ivyunguka usiga gukoresha cyane iyo terre ni twibutsa abantu Buja City Plaza niki kumwe n'igihugu urakoze Buja City Plaza ni novuga ati ni nkingi ikomeye mu iterambere ry'u Burundi kandi ni intambwe ikomeye cyane ku wari we wese yipfuza gutera imbere kuko n'umugambi wo gusanura isoko rikuru rya Bujumbura rero nkuko mwari musanzwe mubizi ibikogwa binini nka bijya byari bimenyerewe bihabwa bigatangwa kuri babandi twita bazungu ngo aba investisseur canke bigatangwa kuri bya bifi binini twese usanga turabizi hari abantu ngaha nyene bakomakomeye rero kuba twaragize amahigwe tugasaba leta y'u Burundi ikatwumvira mu nzira yo kuvuga ati twebwe nk'abene gihugu bato turisabiye muduhe ayo mahigwe yo kugira twerekana ibyo dushoboye mu nzira yo gushira inguvu zacu hamwe hanyuma tuce dukora ujya mugambi wa Buja City Plaza wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura hanyuma leta mvyeyi leta nkozi kavyumva kandi kacibishira mu ngiro ikavuga ati go ahead ngira muravyumva vraiment ko iterambere ryadushwaye mu rero iterambere iyo terme niyo gutera imbere rero ushaka dutera imbere
udashaka nawe urumva ko azokwiyoturuba twamusize muga ntitwifuza ko twosiga n'umwe. Hari ijambo wavuze ngo abavyumva nibaze dufatanye urugendo, abatavyumva bareke kudutobera. Correct. Harabatumva iryo terambere ryuko isoko nkuru twese twabuze tutanka washora gukata ukagura akantu kubera ko twese umengo turonderera ibice byinshi by'abanyagisagara bironderera muri centre ville. Byari byoroshe ko ushobora gusuma akantu kagaronka byoroshe kanazimbutse kuko uyushitse muri quartier usanga umuntu yakaranguye hajye ari kukagurira akaca yongereza k'igiciro. Harabatumva iryo terambere mu gihe umengo ni rya twese. Bariho ariko je maze guharura bivanye na impact canke outcome maze kubona yiki gikorwa cya Buja City Plaza. Ndavugisha novuga ati ndashimikira ko ari bake mugabo abo bake bahari nabo n'umuco nyene baba bariko bararondera, ni naco gituma dushimira indundi na wewe Mr. Allen mu nzira yo kuduha ama opportunity nkaye yo kugira tuze turatanga information zikwiye uwari we wese yumve ko ibintu biba atahure kurusha. Rero novuga ati kesho abusanga batavyemera canke ngo babishigikire baba bari mu mugwi utarabitahurirwa, arico gituma wumva tunezererwa no kugira uwari we wese anyugwe. Egome hari ibikogwa rero byaramaze gutangura kuko mugikora conference ya mbere mugihabwa ikibanza murakora conference mushikiri muvuga yuko mugiye gutangura ibikogwa. Nta misi myinshi yahaheze mu ndwi idashika imwe mwaci mutangura ibikogwa ndetse aho n'umushikiranganje yabanje kuza kubagendera sanga mwatanguye ikivi. Ndashaka utubwire mbega gutangura ikivi kwanyu ibikogwa mu gihe amafaranga novuga ngo mutarahagarika abantu bakiriko barayatoza. Ntubona yuko umengo haraho ibikogwa bizoza gutangura ugasanga bigiye kugera hagati cyakiri ngo mwihakitanguye gusa nk'igitirigana kubera ko amahera ataraba menshi canke mu bitegekanya gute mwebwe mu gihe nkamwe mwotangura ikivi mugashika kura amahera ntakwira. Urakoze. Jewe mu bikogwa nsanzwe nkora bijya byo kubaka amazu ya kijambere burya nibije usibye iriya project ya mbere nagiriyemo ibibazo kubera bank twako turakorana ari naho wagize amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu abenshi ntavyo bahanze. Exactly. Byanyigishije byinshi bituma rero ndondera ubushishozi buvuye kuhoraho bwo kumenya uko ndabikora kurusha. Rero muri ico gihe candonka ubuhinga canke candonka ubumenyi bwo gukora project ntarondeye amafaranga ku ruhande, ntagiye gusaba amafaranga kanaka ahubwo ngiye ndayegeranya bukebuke. Akaronotanga fata nk'ijya project nk'iyo ku mashugwe for example. Nk'ijya project iri mu mafaranga arenga miliyaridi 2 cyangwa kwanza fata iyo mu Kabezi Lake View Paradise Estate project iri mu miliyaridi zirenga 30. Ijya ni project natanguye atani cyasha afise mu mufuko. Ijya ni project natanguye kubaka atana ni miliyaridi imwe y'amafaranga y'amarundi arakwira muga kubera bwa buhinga naramaze ku developinga icyo no kwita development plan yo kumenya ati ufashe intambwe ya mbere wewe uba wabonye impact mfa kubona impact gusa tuba twagiye. Rero kubijyanye na bijya by'isoko rikuru rya Bujumbura ni project uzokora mu mafaze atandukanye. Project yose izobiri around miliyaridi 500 z'amafaranga y'amarundi. Hanyuma faze ya mbere izobiri around imiliyaridi 50 z'amarundi. Kandi rero iyo faze ya mbere mushobora kubona intango yayo vuba cyane kuko ivyigwa byayo turiko turabiheraheza. Urumva ko kujya twagiye turabivuga we want to push to the maximum level kuburyo dukora ibintu biri professional. Rero vuba bwango turashobora kubipubliya kubereka the outcome hanyuma tuca tugira ko dutangura kuko amafaranga y'icyo gikorwa cya mbere urumva ko yabonetse. Muzoca mutangura kubaka. Hari aho mwari mugejeje ubwo duheruka mwari ko murakora ibipimo. Correct. Mwasanze isi imeze gute? Byabi bibanza mwipfuza ko bija munsi y'isi bizokunda. Urakoze. Nisi wanashaka iri fragile kujya twese tuzi Bujumbura uko hameze mugabo niho ubuhinga bwacu buserukira. Nico gituma wumva tubikorana professionalisme nk'ibyo bita ma engineering canke étude du sol. However ikindi kintu abantu bomenya ni cyuko narigeze kurubona comment y'umuntu
ni atike nasomye kuri Jimbere Imana ihezagire Jimbere hanyuma rero bari baronse umuhinga uwo muhinga rero yari yagize critical analyze aravuga ati bijya bicapo twabonye ati turabe neza ntituzohave dusanga ari iby'abakire gusa ubwo nyene rero bica bituma ndondera solution yo kugira habemwo novuga ati habemwo iyo balancing kuri ubwo rero kubera ijya project nkuko baba warayibonye igizwe n'ama shopping complex canke ama shopping mall agera kuri 5 hariho iya mbere iya kabiri iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu mbona obviously ni ijya etage igeretse incuro 30 rero faze ya mbere y'iyo show y'izo complex ni igeretse gatanu bisigurika ati yoyo tuca tuyikora mu nzira iza kuba ari affordable icambere tudashiramo ijya cave yo hasi ntituzoyishiramo cave yo hasi ama parking yo munsi tuzoyishira kuri zijya ziri kumwe n'ijya etage ndene kubera zijya nizo zizoba zitwa ko ari ama high end bisigurika ati rero turiko turagerageza bivanye na ya comment nako ndavuga twaciye dukora ibintu bituma umuntu yarasanzwe akorera kuri bata wa mu mama yadandaza tomate tudakora ibintu twiyo turuva yomotse dukora ibintu ku buryo tubikora mu maklasi atandukanye muga yose afise common ground ku buryo na wa mu mama yibonamwo aronka adandariza kuko nawe arariha tax kuko nawe n'umurundi so uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kwidegembya mu vyiwe aravyumva rero nico gituma wumva ngaho hose ivyo byose n'ivyigwa twagiye turakora ku buryo iyo complex za kuba yizimbutse cyane ishobora kuba affordable mugabe ikagumana image iri on standard level ku buryo no mu myaka 50 ijana iri imbere bazovuga ati Imana ihezagira abarundi bo muri 2024 twumve yuko kijya gicapo kigiye guhinduka ko gatoya kuko mwaravuze yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro kandi yuko bigikunda yuko gihinyanyurwa tugiye kubona impinduka kuri kijya gicapo oya si impinduka cyane kuko urumva nk'iyo comment canke ico ciyumviro umuntu yatanze twaragikoreye kurumva ntikiza guhindura igicapo oya ahubwo gihindura amamezire tuba turiko turafata kuko twebwe canke jewe turashobora kuba twavuga ati reka dushiremwo ama underground parking hose ako kaca twiyo turuva zanzu ukaza gusanga metre kare irazimbye paraporo ya mikoro ya baba mama bari hajya rero bica bisigurika ati no maybe kubera urumva gushiramwo underground parking it's cost bitwara amahera tukavuga ati rero iyo ya mbere ntituyishiremo iyo underground parking kugira tuze kuronka ibintu bitazimbye cyane biza gutuma wa muntu aha ngoma ngaruka kuri wa mama dandaza tomate ashobora kuyibonamwo twebwe ikizoba gisigaye gusa nuko dushiraho amategeko ngenderwa kakomeye muri maintenance kuko urabizi mu Burundi biratugora ibintu bya maintenance muga ndipfuza ko ariko ko bakarorero hakujya mwama mubibona muri CSB village hari aho mwavuze rero niho haciye hagarara ikibazo kirekire bamwe baravuze bati mbega ama parking yose ku mpande zibiri izija muri sud n'izija muri noro zizohaguma canke nazo zizokugwaho ariko kandi mu kiganiro mwahaye banditse namenyesha makuru hari kimwe mu bibazo babajije gituma mutanga inyishu ivuga ngo burya isoko nkuru ya Bujumbura gushika ahakorera ubere hari n'abarundi numvise bavuga ngo gushika ahari Paris des Arts yuko ari kibanza c'isoko naho hagiye komera gute mbega igicapo ca hajya muri centre kigiye kuba kimera gute mbo ni hanini ya cyane zijya bisi zijya ku Musaga na zijya zindi zose Kamenge kibanza c'isoko hanyuma yes na hajya hakorera obeyere harimwo mugijya nyubako ya Paris des Arts mu kibanza twe baduhaye hajya ntiharimwo muga mu biganiro twagiye turagirana leta n'ubu tubandanya turashobora kuyiyo turuva naho dushobora kuba convaincre tukavyubaka neza kurusha so bivuga ati rero kubijanye najya mabisi twebwe proposal yacu nuko dukora ikintu novuga ati kiri kuri international standard tukagira ama terminal buses abafise sare niniya
ahantu abantu bashobora gurindirira amabisi, hanyuma ayo mabisi aje ntazaje guparika, azaje gupakira gusa aca abandanya. Mu biganiro twagiraniye na leta twarana propoje canke twariyumviriye ko ahantu hari stade I think yitwa FFB dushobora kuzohamenaja akaba ari amabisi ahagararira, no kuvuga ngo imwe iduga ifata abaje mu kibanza iki keza gupakira iyindi shitse neza cyane. Okay, hari n'ibindi bikomeye cyane bisigura ngo n'ikibanza kirimwo aho bita kioske naco nyene ego kiri mu bibanza tutazobona ego oya muzobibona oya no kuvuga ngo kujya hameze naho hazohinduka ko hazohaca isoko neza cyane. Ego ni igicapo ca centre ville ego kimeze gute ku ruhande rwawe? Igicapo ca centre ville cyose hariho, reka mbanza mvuga kandi kantu, hari umwana w'umurundi aba hanze w'umudiaspora duheruka kubonana turaganira, sanga nawe ariko aravugana na leta kuzana proposal y'amatramu. Okay, amatramu ni bene ajya amatreni mugabo ari amatramu usanga ari bene ijya ni nka kujya kwa metro biramwama mubibona cyangwa mumaze kubibona. Rero ico gihe twadiskita tuvuga ukuntu the central station ishobora kuba hajya muri centre ville. Aho ufata train ivuye hariya mu za Kamenge Musaga, I mean iyo ndiko ndaraba igicapo ivyo bintu byose nguma numva ayo mayide nkabibona, mbona vraiment ari bwa Burundi bwa 2040. Ucumva iyo nkuru reaction yawe yabaye yahe kuri uwo mwana w'Uburundi? Reaction yanje yabaye nararyohewe cyane kuko bituma tubona ko turi kumwe, hari abandi bantu benshi donc kuri cya gicapo ubona hari abandi bagomba kongera ko tundi tuntu dutuma biryoha cyane. Wanashaka no hamagara n'abarundi bene wacu bandi baba bari ngaha mu Burundi, baba bari muri diaspora, ama proposal y'ukuntu twokubaka igihugu cyacu tugume tuyazana. Ni kimwe nigera kuvuga n'ubu noshimikira ko ntubona nabijya hajya ku isoko, uwo ari we wese afise ide abona dushobora erega ni y'abarundi se ya Fablice. You see what I mean? Bring the ideas dukore nyene ikintu tunezererewe. Hariho sinzi ko ari we wabimbwiye, I can't remember. Hano umuntu yavuze ati we need to look for something unique, akantu kari unique gashobora kwa attractinga tourism y'abantu bavuye hanje baje kuraba. Ivyo byose biri mu byo tuguma twiyumvira hajye nyene. Okay, hari rero muri za commentaire nakubwiye yuko commentaire burya zabe n'igihugu ndazihagarara ko cyane ni kweri iki Buja City Plaza, kweri iki iryo zina bavuze ngo abarundi ngo turakunda ibintu ngo bya kizungu cyane. Oya si kesho ya kizungu, ni kesho yo gufitinga in nimbisi iteye imbere, nimbisi kuko hari umuntu yigeze kuza ngahabona akagahugu kacu avuga ati turacari inyuma imyaka 200. Okay, comparing ku bindi bihugu bya mbere byitwa bya rutura. Urumva ngo need to catching up. Rero hariho turakeneye gufata kugenda dutera intambwe ku yindi tutiyibagira mugana natwe batadusiga muri iyo nzira. Rero ijambo plaza risigura ikibanza kininiya kiba kirimo ama complex atandukanye. Rero Bujumbura City Plaza, I mean Bujumbura needs to be on the map. So turakenera ikintu niyo uzokibwira umuntu ari muri Israel, niyo uzokibwira umuntu ari muri Australia, ada thinking twice, acabona exactly image y'icyo mubariye. Isoko iri kwirubakwa, harabibaza yuko izohava ikikoreramwo kwa kundi wakavuga abantu baba bagwiza tunga vya bifi binini nko kwa bivuze. Ni abambe mitaye mito bazo bafise ikibanza kingana gute hehe ugerageje kuraba kuko umengo uri kuraraba urabona ko Apple, urabona ko Samsung, umengo hazo haraye amabotike kuko ndamaze kumva n'ababivuga bati botike zigiye kuza kuko iPhone shasha uzosanga lancement iheza kuba mu Burundi ushobora kuyisanga kubera isoko izoba yubatswe ya kijambere ndetse benshi bita mall nini nya cyane. Abi mitaye mito babandi wavuga ukeneye guha nabo baze bisangemo. Ntubona kumengo bizohava biba bya bindi nyene nkabijye tubona muri ville bazoba bari hehe exactly kuko yaba byo bayuko nta numwe mba narahamagaye. Simba navuze ati umuntu afise Samire nashire mba navuze ati haraba ibifi binini nivyibandaniriza. Rero niyagira umuntu
novuga ati urabona abarundi uko tumeze dukunze kwitanga ikibi canke novuga ati image atari nziza paraporo ya nziza. Rero ikintu nama nabisiguye kandi ubu ndabisiguye bintu biri kubiri. Hariho kugura umutahe mu kigega ari byo turimo. Hariho rero gufata ikibanza mu isoko. Ntihagire rero umuntu yogura umutahe umwe canke imitahe igihumbi akaca yibaza ngo azoca aronka ikibanza ngo kurusha abandi. No. Iyo ni chapitre ya kabiri. Sivyo? Bisigurika ati rero nihagera twamaze guharura tukavuga ati reka tulansa arivye ndakubwiye turiko turategura. Tukavuga ati metre kare iri ku mafaranga nganuko. Wewe ale na indundi kiti ruzoshobora kuza kuvuga ati no one twumvise amakondisiyo bifata twaje imbere twabaye abambere twakumvise ibisabwa byose turabifise none we noca ndakwima ikibanza ngo ni kubera utaguze umutahe. Kuko on the end of the day wabandi bagura umutahe inyungu yacu tuzoyikura ni mu bapanze hahantu. Rero ntitwoca tubuza umukiriya kandi ariho tuzokura inyungu. So urumva rero ibyo biratandukanye. Rero nje ikintu navuze kandi nubu nzosubiramo mu Burundi n'ubwa mbere haje ibyo bita ama mutual fund ari iki kigega cyacu. Rero i mutual fund canke collective fond collectif iratandukanye n'ibi by'ama societe anonyme. Societe anonyme wowe ukuvugiramo imitahe myinshi n'amafaranga menshi ni kugira ijambo rinini. Ariko muri mutual fund biratandukanye. Wowe ukugira amahera menshi niko wunguka menshi. Mugabo si kuza kucuhonyora abandi. Bisigura rero ko harimwo ubungane bunini ya kandi ari naca abarundi byari bikenewe kuko nta mwana nikino. Hari ako nyene warusurinye wavuze yuko kugura umutahe siko kugura ikibanza. Novuga ngo nakubwiye ko misi yose duhuye kiba ari icubahiro kuko question ziba zabaye nyinshi. Hari umudamu yamfashe ukuboko arambwira ati wowe bibizi kuko uri umumenyesha makuru ni ndishe ajya amafaranga ibihumbi 103 canke irya dolari 103 nzoba mfise ikibanza mu isoko canke bizoba bimeze gute itandukaniro neza na neza bihagaze hehe? Ubu uzoca umwishura ati oya ati hariho kugura umutahe hazobaho rero no kurondera ikibanza navyo bigiye kuba ryari. Ivyo rero uko bigenda biba urumva kujya nakubwiye nk'ubu twahejeje ivyigwa vya faze ya mbere. Ivyo vyigwa bitwereka ati inyubako tuzoyubaka kurangahe. Ati dukodesheje kuri metre kare for example ati ibihumbi nk'ijana ati tuzoyakuza mu myaka inganuko. Ivyo rero tubihejeje tuca tulansa nikijya nakubwiye rero yuko vuba bwango tuzogira conference yo kwerekana ibicapo by'iyo faze ya mbere no kwerekana ati metre kare iri kuraya. Wa mu mama rero ashobora kuzoca azayiruka akavuga ati je ndikenereyemwe ahantu ati metre kare numvize ko ari 100,000 ati ndashobora kugira metre kare 2 canke 3 ati nikeneye aho kudandaza. Aho biba bihetse. Vuba Nation Group ni gifiki nini reka nishire muri ibyo bibanza. Mwene gihugu mutoya azogera kugura asanga ibibanza narabisigaje kweri. Erega si twe tubisigaza ale. Jewe erere nogira kandi n'ababibona ku makamera bazonkebure mu gihe nokora iryo kosa. Ni mu gihe nofata ibyo bibanza nkabitanga canke nkabiha abantu ntabivuze bitabaye public. Hategerezwa kuba appel d'offre. Hategerezwa uwari we wese akamenya ati abashaka ibibanza byo gukodesha amafaranga metre kare ni kuraya nibagende kwiyandikisha. Hanyuma bakwijije ayo ma selection canke amantuzenye bizo biri kwirasaba. Oui. Kandi nk'ubu je namvuga ati nibyankundira Imana inje imbere tuzobikora public nzoguhamagara ubuyifashe. Na cyane cyane ni icubahiro kuri twe. Ni ngo ni projet nini amwe mu commentaire ava mu bantu ni projet nini ni giki cemeza yuko izokwubakwa kujya nyene tuyibona mu gicapo kibereye ijisho itegekanya canke mu vyigwa mwakoze mutegekanya yuko izotangura gukora ryari. Urubaje reka tuze turacisha ngo gutwe ijuru riri kure cyane ni giki twemeza ko tuzoshikayo kwizera gose. Exactly.
kandi n'abatizera ntitubafata kuko mutegeka kwizera ivyo ratagiye it's the same thing rero n'uwo muntu yavuze ngo ni progeny niye ngo ni giki gituba ngo tuzoyo niyize ni kiwe natangura avuga atize irumva bica bimugora rero jewe no mvuga ati ikintu burya cyemeza ikintu canke ikintu kituma umuntu ashobora kwemeza ivyo akora canke kwemezwa n'ivyo wundi aba ariko arakora n'amateka bamaze kurangura rero biroroshe nagenda arabe cya kiganiro twagira arabe ivyo turiko turakora hanyuma niyabibona perhaps azoba convince abarundi tuve muri iyo cadre yo kuguma dushira novuga ati twitega imitego erego uko no kuyiyima vision wewe nyene kuko already urashaka gutera imbere ariko watangwe kubona intambara donc ntibishoboka iza imbere yuko dutangura kugerageza iyo rero ni erere dutegerezwa kuvuga ati nimba mpagurutse nkaje Ngozi ndaza gushika ya mahoro ntugende uvuga ngo burya ngo mukayanza ashobora kugirirayo accident hari mwaravuze cyane ibijanye nuko hazotegerezwa kubaho n'abanyamitahe bazana imitahe bavuye hanze bakaza mu gihugu cacu Burundi na cyane kugira ngo binjitse kwa kundi twe dusohore ariko haze n'abandi binjiza abanyamitahe banini ni hari ikibazo cuko amatara acikagurika mbega muri rya gorofa rirerire mwarabishize mu ntega kazoza zanyu kugira ngo ikibanza kizobe kimeze neza babanyamitahe nibaze bavuge bati kirya gihugu canke hajya hano twagiye gushira imitahe amatara guma acikagurika ivyacu bigahoma neza cyane wanashaka niyo faze ya mbere twarashizemwo n'ama-calculation y'ama-machine twongera iyo mvuze ama-machine mvuze ama-group electrogen ikindi naco twashizemwo n'ama-plaque solaire turashaka ko tugira ico twita eco-friendly energy rero no muri ijya nyubakwa ndende ivyo vyose biri mu bintu dutegezwa gushiramo rega iyo ubaye mu ngorane wiga kuyibamo bisigurika ati rero nimba amatara acikagurika first of all cyane mvuga ati ugucikagurika kw'amatara ni opportunity ku mu investisseur ugucikagurika kw'amatara ni shuri kuri twebwe rero iyo uri kuriga canke iyo uri muri iyo situation wiga kuyibamwo ni nkuko ugenda dufite nk'ubu ugiye ukaraba nka projet ya mbere ni ya kabiri ya twagize muri Miroir nk'ubu twarashizemo ama-plaque solaire amatara public hanyuma hariho n'abatari bake bamaze kuyestara mu bisigura ko amatara baguma bayafise hari n'ikibazo c'amazi duhora tubona mu bindi bihugu mengo amazi y'imvura bari profita cyane ntituri mu bihugu bibura imvura cyane ariko kandi rimwe na rimwe horiba mwariyumviriye yuko burya buhinga bw'uko amazi y'imvura yeganirizwa mu bikono binini gutyo agafasha nko kugira ngo cagiye amazi akamye buzo bwa sugumwe ntibuse nabi kuko urabizi yuko barakunda kuvuga bati usanga igihe hari ciza ubwo waje mu kazu gasugumwe ugasanga ni nabi barakonze kubikoresha nko mu bubari n'ahandi mwaravyiyumviriye kuzokoresha ubwo buryo canke murafise ubundi buryo namwe nka kumwe bavuga ati mu bibazo mbonamwo inyungu urakoze ubushize turiko turagiranira ikiganiro nawe warabajije ku kintu cyatumye ntwara abakozi banje Dubai narakwishyuye nkubwira ati icyari kindi ku mutima kwari ukugira abo bene wacu dukorana bashobore kuba kuri nivo imwe na jewe canke bashobore kubona ivyo bihugu biteye imbere ukuntu vyifata mu novuga ati mu environment nkaya rero nk'ikintu kijanye nayo ma precaution yo kuvuga ati amatara ashobora kugenda amazi ashobora gukatika ni gute tubandanya turunning izo service ivyo biri mu bintu bize jesanzwe ndabiyizi kuko nimba ngirengere Buja City Plaza nuko mvuga ati narabibonye muri yose nuko mvuga ati narabibonye muri Amerika rero niyo mpinduka dushaka kuzana rero utwo tuntu twose tubona umenga ni ntambamye twamaze turi mu bintu vya mbere twamaze kubona kuba karero kandi gakomeye Allen ndibuka mu minsi ibiri twariko turadiskita n'aba engineer banje ndababwira ati ntimwihende ngo mwibagire gushiramwo ico no kwita fire detection system ku buryo urabona
nimba amakioske nk'amajana 5 azoba ari ngaho kioske imwe imwe itegerezwa kuba ifisemwo akazimya kajya kantu kazimya umuriro yonyene ku buryo suppose iyo kioske irahiye urumva umwotsi uraduze iyo systeme izimya aho nyene gusa. Okay. Ibyo rero nk'ubu bivanye n'ibi bintu ngira mwarabonye biriko biraba ugasanga amasoko arahiye ivyo biri mu bintu dushira imbere byo kuvuga ati ntibikabe. Aba muzogende murabe nka Kiriri Gardens for example niyo woja muri parking izo system uzoca uzibona. Yeah. Biraheza bigafasha nibaza yuko nta wifuza kubona kijya gikorwa caheze hama ngo ejo hirya ejo kiosk imwishe ikihita n'isoko yose. Ivyo ntibizongera bro. Mwarize mwarafashe ikibanza mugereranya ati mu kiringo kingana uko abanyamitahe bazo baje gukorera mu isoko mwategekanya kare nko bari nkajyaye abanyamita canka bapangaye no kuvuga ngo kugira nza kudandariza ngo mutahe mbo twebwe nk'ubu muri estimation calculation turiko twagize nk'iyo nzu nk'iyo complex ya mbere iyo y'iniveaux 5 turabona neza ko mu musi y'imyaka 2 tuzoba tuyihejeje complex ya mbere kandi rero uko turiko turabipanga kugira dutangure yindi complex kuko kijya kibanza cyose twarabivuze twifuza ko mu myaka 5 twoba twabihejeje vyose na yanzu nijya ya 30 niveau. Okay. Bisigurika ati complex ya mbere tuyitanguye inyuma y'amezi 5 tukaca dutandukira yindi. Urumva rero yitwayigize mu myaka 2 urungira uca wumva ko yindi zocihera mu myaka 2 nayo mezi 6. Egome fa hariho rero ca gikorwa cuko ibikogwa byatanguye vuba muralansa mwerekane yuko umushinge ugira utangure kuduka ni mu kiringo gitoyi cyane biri muri speed ugerageje kuraba ingene abarundi hano mu Burundi bariko bavyitabira urabona neza yuko ya mitahe iri kiritabirwa na benshi na cyane ko hari umwe yabajije ikibazo agira ati kuri YouTube ngo mbega uba warateguye uko uzoca ubigenza nka plan B mu gihe abarundi batokwiza ya mafaranga azokubaka isoko warateguye plan B y'iyuzo yakura harundi yaciye amwishura ngo ni bande batazoyatanga abo kabazo kiwe kwanza tuanze tumwishure kuba n'uburenganzira bwiwe plan B irahari cyane gose plan B irahari ni nayo impukwidegembya Allen mu nzira yo kuvuga ati uwo muntu yumva umenga ntabishaka nabireke ntihagira umuntu azokumva ngo gushiramwe amahera ngo aje gufasha Fablice no aje wenyene kurondera iterambere yiwe. I will give you an example. Jewe contractaniye na leta irampaye contract yo kubaka rijya soko na wewe nk'umwana muntu dufate wewe tuvuge ko ivy'amasoko utabizi sivyo jewe fise iyo contract ubu nogena muri bank of canke CRDB canke Afrixim canke Shelter Africa canke ADB nkayibwira ati mpimiriyo ya ridi majana 5 bakayinyima kandi ari isoko izohoraho exactly nta mugambi numwe novuga ati uzokunguka canke baze kubona uzunguka kurushijya project uravyuba bisigurika ati suppose turegeranije imiliyaridi 50 sivyo muri izo miliyaridi 500 dukeneye twironkeye 50 gusa je cyamvuga toke abo batanze izo miliyaridi 50 nibo banyamitahe reka rero tubwire Shelter Africa iduhe 450 tuzoyungukira mu myaka nimba ari 5 canke 10 babandi banje tuzoguma twirira ya myaka 50 n'amavu uravyumva mwashiramwe bukubuke urumva rero ntihagira umuntu yokumva umenga gushiramwo umutahe ngo nuguhima uwundi canke iki urumva ni vyunguka tugarukana yamvu. Reka tuvuge yuko washize ikizere c'abene igihugu gashaka yuko banunguka imbere yuko ushira inyungu zawe na niyo banke egome nibaza kari iciyumviro ciza ico Allen nukuri hubwo nkundi ndagisubiremo mvuga ati jewe Fablice canke ubaka Nation Group ntivyari bibujije ko tugenda kurondera abazungu tukababwira ati ngubu umugambi ni muduha amahera twubake kujya bisanzwe bikora but I chose to say no nahisemo kuvuga oya reka abarundi bene wacu twebwe abarundi kujya namanda bivuga n'umurimyi wa hariya mu camugani hari iwacu Ngozi urumva yimbuye akaronka izo 200,000 ashobore kugura umutaha umwe
kugira yambona kazoza ya 2040 2060 tuzoshikeyo umurundi wa wundi we yepfo ashobora kugira indoto zo kuvuga ati one day I want to go to Dubai. Hari umuntu ashobora kwereka arumviriza canke yabikorekeranye kuva ku ntanga akavuga ati icyo si icyumviro cha Fablice wo sanga leta yamuhaye isoko ariko yamutegetse kugira ngo so atabarundi kanije muri côté positive koko côté negative twaragiye turaziganira uranabisubiramwo kugira ngo umurundi nawaze hatorera koyoko ni icyumviro cavuye iwawe caje gute cyane gose jewe icyumviro cyo gushiraho ikigega rusanga nakigize mazi mwaka urenga ndagifise mugabo konza abarundi iyo nahaguruka nkavuga ati twegeranya amafaranga tuzokora imigambi itera imbere nukuri am convinced ko benshi batari kunyumva bari kubaza ati no niyo migambi uri kuravuga banzu yitwere uravyo rero ngiza uhoraho wenyene nababwiye ukuntu yaba yibonekerwa kugira bijya bintu bibe shobore gushika novuga ati kuronka ijambo imbere y'umukuru w'igihugu shobore kumubwira uko numva byogenda hanyuma nawe akaca vyumva akavuga ati let's do it ryabayibonekerwa kandi ubu ndabisubiyemo ryabayibonekerwa rero kuva kijya gihe niho naciye mvuga ati wa mugambi uhoraho yantumye this is the time rero niyagira umuntu yovuga ngo ni wantumye cyangwa uyu ahubwo namenye yuko ari umugambi w'Imana ni ibyiza Imana yateguriye abarundi niko bimeze urabyumva neza kari kiganiro Kevin Kiyago na Fablice Manirakiza yaja serukira Ubaka Nation Group arakunda kuvuga ati sinkunda ubunyita umukoresha kuko abo dukorana n'abakozi ndumukozi nkabo ariko kandi mu mwanya muto ndaza kuguha kadyo uraza ko twakurukiye kuri 68 amajana 67 amajana 786 cyangwa twandikira ubutumwa bugufi naho nyene bashobora kudutelefona uciye kuri 72 amajana 344 ijana na gatandatu kiganiro Kevin Kiyago Jenny Ndwarugira umutumire ni Manirakiza ino ni Samirizi Ndondi Culture ubugingo bw'umwene gihugu abene gihugu bavuga yuko twahaye opportunity abanyabujumbura Ubaka Nation yahaye opportunity abanyabujumbura nushaka ngo kuzana umutahe wiwe arinda kumanuka ibujumbura hari akabijya mwagize kugira ngo umuntu ari makamba igitega ahariho hose mu gihugu bimworohere kugira ngo ntarinde kumanuka apanga plan yo kumanuka na cyane cyane mwakino gihe déplacement zigoye barabiyumviriye ko ubo cyane gose twarabiyumviriye ko gose kuko ubu bujya mugira mubone rero ivyo ari byo kuko uwo mwanya wose twari tumaze urabona twari ko turakora muganta kubeshi mu mutima wa Fablice ibi byari byo no kwita test the market kuraba marché kwimeza wagira uri kuraraba karera ati aha ko okay rero ubu harageze ubu rero nk'uburabye planification turiko turagira turiko turategekanya tuje mu ntara zose kandi warabibonye ko banko yabaye ya mbere yabonye ati wa mugambi urakomeye ihita ivuga ati twumvikane dufashanye rero ubu tuzoja mu ntara zose hejuru y'ibyo misale tuje no hanze muri baba diaspora bene wacu tubashikire ku buryo jewe abo tumaze kuganira abe n'abarongozi b'igihugu tumaze kuganira nukuri kw'Imana ibi bintu tubyumva kumwe mu nzira yo kuvuga ati iterambere ku mwene gihugu wese rimushikire dushobore gushika muri 2040 umwene gihugu ashobora kugira indoto ashobora kuvuga ati jewe kugira indoto y'umunezero rero bisigurika ati tuzogira iyo tuwa mu ntara hagati tugende tubibasigurire baje muri banko bagura imitahe ibintu bigende neza no kuvuga ngo Fablice na Ubaka Nation bagiye gusanga abene gihugu mu mitumba correct mugiye kubikora mwenyene canke ndashaka nsigure ni Fablice na One Africa Investment okay kuko bujya Ubaka Nation Group yo Fablice abayahe okay rero One Africa Investment Fund nico kigega uruba nico gitegerezwa gushikayo rero kubibasigura niko bimeze narabonye utanguye ibikogwa hatarazibigwa hose abene gihugu barakongereye bamwe bakabaza ibibazo uramaze wego warashizeho kiosk abantu bashobora kuza mu gutanga kimitahe nibiki uramaze gufata akajyo kiyumvira ati burya n'abanyabujumbura kuko hari bamwe batavyumva si bose donc novuga ngo basirimutse bashoka bumviriza amaradio baca kuri internet
direct uramaze gufata akaryo hajya naho ukahagarara na cyane cyane kuri bate kari kibanza ciza ukabisaba kugira ngo uyage nabene gihugu wumva ivyumviro vyabo direct ubu byose nibyo tugira tuje murazi gitoya ndiko ndavuga ibyo ale ofete nk'ubu twari muri procedure yo kuronka agrema au niveau y'igihugu icyo bita cadre legale ivyo rero ufise inkuru nziza cyane reka simpave ndayivuga nzobahamagara muze kuyivuga numva ko ushaka ndayivuge mugabo guhera ejo ku munsi wa mbere shobora kubatuma ko mwebwe nk'abanyamakuru by this coming week kugira ndababwire iyo nkuru urumva ko indundi rakaze urumva ko ntangoye kumenya ibanga uzavumbwira yuko ndagusokora n'amabanga rero ibyo byose rero kuzoba ari ku revealinga plan y'ibyo byose uri kurabaza rero trust me what's coming is bigger yeah. turasigaje umwanya mutoyi gusa kugira ngo dushike ku musozo w'ikiganiro cyacu 68 amajana 67 amajana 746 canke 72 amajana 344 akanya ni gwawe kugira ngo wibarize ibibazo Fablice Manirakiza urazi cyane yuko atanga akajyo ku bene gihugu ikibazo canka makinga ufise urashobora kuyemubaza kugira ngo ejo hirya yejo ntusire guhamagara Fablice kandi kugira ngo agume yama ari muri studio ugasanga ibindi bikogwa navyo ari karavyanira ariko akajyo ni kano ndabitswe mutwumviriza muri benshi ku munsi wa Mungu biba bigoye cyane mugakanya ni kano munywanyi ku murongo allo 68 amajana 67 amajana 786 canke 72 amajana 344 ijana na gatandatu iyakira ubutumwa bugufi ni connect leo gusa ariko limited murashobora kutwakura gutyo bikagenda neza ndizera ko kubipa bitarimwo uko buri kuratwara umurongo w'abandi bitariko biragukundira ko turonka urashobora kuca wandika ubutumwa bugufi gutyo nkaza kubusoma muri no minota 10 dusigaje ego rashoye kubona post y'umuririmbyi Bizimana Bubakar Karum Satbi nawe mwakino gihe ubona yuko ari umwe mu baririmbyi ubona yuko yishimiwe n'abene gihugu kuko ngo ari karazana ivyo bakunda baronye post ari kumwe na Fablice Manirakiza aravuga ati ndi tayari kuba muwaje kuri Twitter aravuga ati ndi tayari gukora ibishoboka canke ibyo nshoboye nkajewe nk'umuririmbyi akurikiranwa n'abantu kugira ngo igikogwa ari karakora ciza ku Burundi gishike kure umunywanyi ku murongo allo ndabaramukije kuri radio ndekiritsire kabisa turakuramukije nawe nyakubaho umumeze neza tumeze neza kabisa ni metre simagite mukunda abantu nkunze ndabakura niberenga mu butere yego umutumire wanyu namukengurukiye cyane gose ukuntu yatanguye atubwira icyo kiganiro kabisa n'ikiganiro cyagiye kitunezera nabatanguye nabumviriza kwera ku ntanga ego nashimye cyane gose ukuntu yasoboye kubisigwa yuko n'abanyamitahe mito bashobora kuzoronka ukuntu bazoja gukora muri centre ville egome ndamukengurukire cyane gose ibikorwa navyo bibandanye bijya imbere kabisa urakoze cyane mugenzi mani guhezagire cyane nako ndavuga ku kijanye na Satbi yarabonetse ari muri office wawe inyuma yuko muri ko muratanga imfunguruzo kuri bene amazu muri Fab Homes yari yashoboye kuhashika aho mbere yashoboye kuyaga n'umushikiranganje w'inyubako murayaga nawe muri kumwe mu nyuma twaramubonye ari mu nyubako canke muri office za Ubaka Nation Group nibiki vyabaye hagati ya Fablice turabizi ke ego mekar umuririmbyi aho benshi bavuga batabaririmbyi n'abantu babantwara mu gico mibi ariko tuko turabona baririmbyi nk'abatanga karorero twarabonye Satbi Dramatic n'abandi ba Maili ba Mutima no Comedie baje mu bibanza bishemeye kugira ngo bumvisha bene gihugu umugambi runaka uri kurashikirizwa gutyo bakifashishwa twarabibonye mu myamamazo Fablice Manirakiza nawe numwe mu baririmbyi batanze akarorero ko bishoboka yuko muririmbyi ashobora kubyara irindi shusho kuri iwe canke kuri societe yabo hagati ya Satbi na Ubaka Nation Group cyane cyane Fablice hari iki boy cyambere nuko yari yanteye iteka urazi kuronka umustar mu biri wawe icya kabiri naco Satbi ari mu baririmbyi nubaha rero novuga ati twariko turaganira ndamutegura
mu nzira y'ukuntu azoza aradufasha muri ibi nyene byo kumenyesha kuri iki kigega c'abantu bashiramo imitahe rero biri muri bya bindi nagumye nkubwira ati soon I will reveal a marketing plan muri iyo marketing plan nayo ma element yabo bantu baba baraba influencer in the community novuga ati bazobigira mu ruhara yeah kubera ikisatsi dukora ko ari we favorite canke harimo no kuraba ibijanye na movement ziyo well imbo ibyo byose birimo ni gihangange twese hari akafoto nabonye bigeze gusohora kari kabaririmbyi berekana ba legends kandi baraga commentinze kuko vraiment igitwengeje nuko kazanya ama commentaire inyuma y'indwi kabayeho urumva hari wakari akagize ubwa mbere yari yibagiye wa muririmbyi twemera yitwa Lolilo ujya ni bavuga babalao ujya ni babalao vraiment rero nkavuga ati he's a legend you know and kuba naragize amahigwe tukaba tuzinanye canke naragize amahigwe yo kumuronka urumva na mahigwe ni nkuko nahigeye ejo mubona uwo Lolilo canke Fizo canke Kidumu canke abo bose bakora uwo mwuga ano yagize ngo ni sawa na mahoro menshi nashaka kubaza Fablice ko isoko iriko irubakwa harabibaza ko izokoreramwe abagwiza tunga gusa banini abimitahe mito bo batazoronka ikibanza nivyo mbega ubwo zijya parking zibiri zizohagoma nibazi ko twacishuye usanga fatiye hagati kiganiro twacishuye turavuga yuko ibintu biri kubiri hariho kugura umutahe hariho rero no gupanga ikibanza rero ibyo gupanga ikibanza ntibiragera kandi ibyo gupanga ikibanza ndabisubiremo nta uzoza yitwaza ngo naguze imitahe canke iki no azoza gusa ashobora novuga ati kubahiriza amakondisiyo canke ibisabwa hanyuma ikibanza zokironka kuko ni ivy'abarundi twese ndabara mu kijendi Augustin mu mugamba ni gute umuntu yogura umutahe ari ruguru mu misozi ukuntu ushobora kugura umutahe ushobora kuja muri bankobu canke CRDB amakonti twarayatanze canke niyo yogenda kuri imitahe yacu.com yo bironka canke ubu twaramaze ku abaja ama agence gifrase kirango ama agence yose ya bankobu yaramaze ko na CRDB barabizi ahariho hose we ugenda ubabwira ati shaka konte ya cyakigega cyo kubaka isoko canke shaka gushira umutahe mu kubaka isoko wari we wese muri banka cyagufasha wari we wese acagufasha yego ndamukiriza uwo mwubahwa utikomera kwibanga adusubiza iteka dusubire kubona isoko nziza ikigega cy'igihugu cyacu imana imuduhezagirire Edouard Gatoto urakoze cyane Edouard ndiyedi imwaro nkamera Fablice arongoye ubaka nation ku ciyumviro yakoze nibaza yuko yashatse kuvuga nkashimira urakoze cyane mugenzi egome isoko yatanguye kubakwa amakinga y'abene gihugu amwe muragenda muraya marabivanye nuko bamwe bavuga ati ari hambo bivanye nuko ameze nti si umuntu yarakwiye kuba izi kuronka hari bamwe rero baba bashaka gushikiriza bimwe mu bikogwa vya ubaka nation group mugabo ugasanga ntibiborohera kugira ngo baronke Fablice Manirakiza kuko ndibuka ko la fois passée bamwe bariko baravuga ati ni gute noronka Fablice kugira ngo nshikirize ibi bimwe mu bibazo canke mu byo nshaka kumubaza navuga nti urashobora kwitura ubaka nation group nibaza yuko abo bakorana bazovyorosha kugira ngo umuronke vyihuse ikivi nikiyago ndabaramutsa hama nashaka mbaze Fablice ko bikunda kuri umwe atishoboye yavuga ati je mpembwa 40 muga ati nzoza ndariha 20000 par mois kugira mbeho birakunda bo ico umutaho dakwira biragora kubera wocu usanga natwebwe muri coordination bitugoye ahubwo je novuga ati nabandanye yegeranya kuko ikigega nticyugara donc abanza gira ikigega kuri abanza gira ikigega kuri aziganye akwiza amutaye w'ibihumbi 103 hanyuma abone kuza kugira bitworohere mugabo rega je ndibuka hariho microfinance yitwa umuco haho n'iyindi twayemereye yitwa twikangure
antuka nk'uwagiye akavuga ati je ndakeneye agakopo ko kugura umutahe nibaza ko ari direct bro ego wari washizeho ikiringo bazomara cyo kuriya hari bamwe babibonye nka Fablice yuko mwaciye mubandanya mureka abantu ngo batange amafaranga kuri ki mwashizeho ikiringo hama mu nyuma mukabiheba oya erega abantu nuko batabyumvise nibasubira inyuma bagende bumva ibyo twavuze twe twavuze ati hariho ikiringo cy'abambere bariko baraza kugira ayo mafaranga bazanye ho kugira gume yicaye muri banki tuce tujya kuya plasa atangure kurondera inyungu kuko urumva ntiturayakorako erega kugeza iyi saha nibi ndabisigure neza kugeza iyi saha amafaranga yose amaze kuja muri konte nta nubwo akongororako gwako nabijya bikogwa biriko birakogwa ku isoko bijya nijewe Fablice ndiko ndabifinansa icyo bisigura bivuga ati rero cya kigega nicyagira inzego hakajaho kuko ikigega kica kigira icyo bita asset management company company kimanaging iyo rero niyamara kujaho hakajaho aba directeur general bavyigiye babishoboye rega wosanga na Jeff Fablice ntashoboye kumanaginga ayo mahera yose rero hategereza kuba abahinga bavyigiye cyane abo rero nibajaho niyo nzoca mvuga ati mugenzi ni mundabire ibyo na spendinze mu nsubize hanyuma umugambo bandanye utera imbere rero abantu batahure yuko amafaranga yabo ari sekirize novuga ati ibice birenga 100% kuko arugaye ugerageje gukubita akajisho ukitiza mu kigega ubona ku ruhande rw'abarundi hano mu Burundi bamaze gutanga amafaranga angana gute aba diaspora bo bamaze gutanga muri ama devise angana gute mbona uko haraciye imisi raporo bari bampaye reka noza gusubira kubiraba nitonze gusa twariko turashika mu 500 by'amadolari mu 500 by'amadolari ni miliyaridi zirenga zine z'amarundi urumva ivyo byose niya kimwe nakubwira ati ni indication rero abantu botahura jewe ubuhinga bwanje aho buhagaze nico bita fundraising kandi fundraising abarundi baba bakeneye akantu kabura rero nico gituma twebwe kuri novuga ati kuri evaluation twagize fata ko rijya soko ryaheje kubakwa ubu mushingo gatangura canke ijya ntuze ya mbere gatangura kuduza urizera yuko abarundi babandi batavyizera bayafise mbwa bavuga bati je nkaraba bigatangura cyangiro kurizera yuko umuvuduko uzohavuba mwinshi uzoba mwinshi cyane mugu utazoyatanga no kuri ntazovuge ngo twamuteranye imbere azoca tureka twibandaniriza nakazi kiyo je nibaza yuko no gushimira kuko umwanya usa muri kuratureka thank you very much murakoze ariko hakaba ari ico wongerako akanya ni kano mbega umwe n'igihugu agiye kunguka gute akamaro ko gushiramwe mutahe nakaye kugira ngo tubibutse kandi narakunze kubivuga yuko ibi ari by'abazungu bahishije abayirabure kandi ari by'abazungu baduhishije Bank Mondiale ni kigega African Development Bank ni kigega aha mu Burundi nta mutual fund byari byo bwabeho rero mu Burundi turi miliyoni ngo 13 I think fata umurundi umwe atanze ibyo 1,300 bazi dufata miliyoni 5 izo ni miliyaridi zirenga 500 uravyumva cyufata uwari wese ari karatwumva yibuke dufate nkaho yasohokeye last night canke aho yagiye gutembera facture yarishe possibility hariho benshi za gusanga bararengeje ayo mahera uravyumva cyufata rero ya mahera wagiye gusangira n'abagenzi kandi si bibi gusangira n'abantu mugafata rero uyateragiye mu byunguka urumva ni nakamaro kuri wewe mu kazoza rero nkavuga ati ndashimira leta gose cyane gose kuba yararize abarundi akavuga ati reka turabe uko bashoboye kuko kijya kibanza kijya ntihagira umuntu azohava yimvira ngo mbe leta yashize mu utangana gute ngo mbega leta kwitariki rabishigikira kijya kibanza ni cya leta kugira rero iki ivuga ati ndakibahaye ku myaka kanaka ata amafaranga isabye urumva niyo ni intambwe ikomeye cyane rero urumva hasigaye n'ahacu ntihagire uzovuga ngo ntitwahawe amahirwe
Fabrice ndagushimire cyane ku kanya kawe no ku kiyago ciza ushoboye guha abene gihugu antiko wumvise message nyinshi karize gushimira naho hari bamwe bagerageje guhamagara mugabo nibaza ko bagiye baragonganira ku murongo ndagushimire ku mwanya wawe ndagushimire no ku kiyago ciza ndagushimire no kwitaba kamo wemeza ko Imana yaguteye kuko hari bamwe twumva ho di Imana tukabanza tukirabira hirya gatoya ndabashimiye gose ndashimiye Ndundi ndashigushimiye Allen kandi kujya nama nabivuze umwanya wari wo wose mu nkeneye ko tuganira umwanya wari wo wose ba bantu badukeneye ya ma comment wambwira just call me man yeah kana gushimire twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ndakwibutsa ko ikiganiro ari kivi n'ikiyago ikiganiro gihaka ry'umurundi ari hano ndetse n'uri hanze y'igihugu kugira ngo bahanahane ivyumviro ku iterambere